Mu nkuru y'umunsi yo kuri uwa kabiri igenekerezo rya 6/0 umwaka w'2026 reka tugaruke kwijambo umukuru w'igihugu yashikirije mu kwipfuriza umwaka mushasha na Noel nziza abarundi. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yarahimirije abahejeje amashuri barindiriye akazi kutagaya ako baronse. Muri uyu mwaka dutanguye turasavye ntihagire uwuzokwicara ngo ntiyarose icakora. N'ubutagira itongo tuzomwereka ahaja kwimba ubutare aheze aronka amahera yo kwikenura. Iki ndakibwira cyane cyane mwebwe abize kuko keshi mwama mwicaye ngo ntimuraronka akazi kandi bikorwa mwokora biriho. Barundi kazi, iyo umwaka uheze rero umukozi mwiza aririmbura akinegura akigira inama yo kugorora aho bitagenze neza agaca afata ingingo yo gukora atiziganya kugira ashike kwihangiro yihaye. Twizeye ko kuri uyu munsi ari vyo muherereyemwo mu miryango yanyu mu gihe muriko muriginana ko muhejeje umwaka mufise impore. Urwego nshingwabikorwa rw'igihugu narwo nyene akana kanya ko kwisuzuma rusuzume ivyakozwe no kwinegura mbere rukinegura rugategura ibikorwa vyo mu mwaka mushasha biduza ubutunzi. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yifuza ko iterambere ryohera mu rugo rw'umuntu ari we wese. Twifuza ko iterambere ryohera ku ziko mu rugo rw'umuntu wese. Turifuza kubona umurundi wese afise ahaba heza, yambara neza, afungura neza, anywa amazi meza, yishira kizana, avuga kumvigwa, abana biwe biga aho bagomba n'ico bagomba gukurikirana, eka umuryango wose ufise amagara meza. Ivyo nivyo bizotwereka ko turiko turashika kw'iterambere rirama. Ariko rero tubivuge kandi tubisubire, ivyo ntivyizana birarondegwa. Umukuru w'igihugu yifuza kandi yuko abanyagihugu botangura guhingura itunga kama nk'isi, ubutare n'ibindi. Kurya atamuryango utera imbere udafise ico ushora, nta n'igihugu gitera imbere kidafise ico gishora hanze yaco. None rero turifuza kubona abarundi batanguye guhingura itunga kama Imana yaduhaye, naryo rikaba ari iy'isi turima, aya mazi meza dufise n'ubutare, iki kirere ciza n'akayaga keza, ndetse n'ubu bwonko Imana yaturemanye. Dushaka ko abarundi twese twimbura ku rugero rushimishije ku buryo umwe wese aronka ivyo akeneye, tukongera tukaronka umusesekara dushora hanze. Reka twongere tubipfurize umwaka mwiza w'2026 uzubabera umwaka w'iterambere.